munsi rero tugira tubandanye cya gikorwa twihaye cyo gushora ubutare ku mugaragaro. Ubutare no mutugira dushore ni ubutare bwo mu bwoko bwa terre rare, harimwo ibice bitandukanye by'amaterre rare cyane cyo twita monazite. No musi rero iyo terre rare tugira dushore ingana hafi amatoni 416. Aya matoni 416 hagizwemo n'amakamyo ashika 16. Izo kamyo 16 izo tugira dushore uno munsi. Ubwo butare rero burimwo terre rare, harimo n'ubundi butare naberetse uno munsi twayigeranije, nabwonye harimwo amatoni arenga 200 ya quartz vert, hakaba harimo n'ayandi matone 200 ya amethyste. Ubutare rero n'ubutare bwegeranijwe n'ugwaruka bwimba n'amakoperative ashigikiwe na payeshi y'ugwaruka n'abandi bene gihugu bahurikiye mu makoperative yimba ubutare. Ubwo butare nabwo tubushoye no munsi, haribwo duheruka gushora nabwo nyene mu ndwi iheze, hafi amakamyo ashika 32 harimwo ubutare bwa titane n'ubutare bwa lithium. Ubwo butare rero bwose hamwe urumva yuko burenga amatoni arenga 1235 y'ubutare bwashowe inondwi n'indwi iheze. Ivyo rero bikorwa turacabandanya tuvyerekana kugira ngo twereke abarundi yuko no munsi imbere ari heza, kandi tukipfuza yuko ugwaruka, tukipfuza yuko abarundi bafise inguvu bumva bashaka gukora, ko bokora mu maboko mu mpuzu bakaza tukabaha akazi, kuko ibikorwa by'abarundi nibikorwa ni ubutare bw'abarundi. Wari we wese yipfuza kubijamwo, hariho inzego n'ibisata bijejwe kubereka uko vyokorwa. Ikindi naco nuko ubwo butare bumaze gushorwa uburyo bwinjira mu giga bw'igihugu, kandi ubwo buryo nibwo buca bufasha gusahiriza ibindi leta ibikeneye gushira mu ngiro, na cane iyo hakenewe amahera mva makungu kugira ngo dushobore na twebwe kuronka ibikoresho dukora hanze, na cane uno munsi ko twipfuza guca dushora ubutare buhinguwe. Ubu rero dushoye n'uburyo buzovamwo buzoca bufasha kugira ngo dushobore kugura ibikoresho bizoca bifasha ko twobuhingurira ngaha anye, maze ubutare tuzoca turashora mu nyuma aba ari ubutare buhinguwe kandi bufise agaciro kanini gusumba. Turipfuza kongereza umwimbu, naco gituma no munsi mu bushikiranganje turongoye twipfuza gushira mu ngiro no gufasha amakoperative asanzwe yimba kwitunganya neza, na cane kugira ngo bakore ku mugaragaro, berekane ivyo bimvye uko bingana, hanyuma duheze twongereze amasite canke ibibanza vyo kwimba ubutare. Gushika unye dufise amakoperative arenga 300 yimba ubutare. Tukaba twipfuza kongereza umurindi, harimwo koperative yimba izahabu, harimwo abimba ico twokwita za coltan, za cassiterite n'izindi nzimba terre rare canke amethyste, quartz vert, beryl. Izo zose rero turiko turaraba ku butare ku bwoko bumwe, aho tugiye kubona ubwo butare cya turondera ugwaruka cane ko ariko rufise inguvu, tukaca turutunganya kitunganya neza, tukaca rero tubaha uburyo bwa nkenerwa kugira ngo batangure ivyo bikorwa byo kwimba ubutare. Turizera rero neza yuko vuba umwimbu ugiye kongerekana, n'uburyo rero buzokwinjira nabwo nyine buzoca bwongerekana. Ivyo navyo bizoca bifasha abarundi kugira ngo ubwo butare bubaramire, hanyuma bwongere busahirize cane mu iterambere ry'igihugu no gusahiriza ikigega ca leta.